warunkumbuye rero ikintu cyabashikinzanye hano yesha kibarigiye ati umugenzi wanje ubu kagakobwa kagenzi kanje kabaheyo gute kameze gute ususa neza sha usaba iko biraza kuva bitanga kuganira ndakubwira ukuntu ugomba kwitwara biriko biraza gusiga ikintu sindako uri kuraza mukiruki gacanga mu kukerekana kuri mu muji kerekana no pfubusa taye yawe ukuntu umeze ukuntu warimwe ukuntu Imana yakuremye ntubifushe ubusa nkeneye kukubona mu busanzwe wowe witwa Diama ariko usana umeze nkaje vraiment ifuko tubona nyine kuri Diama mugabo usana ajazila Alice je kuntwe umvije bihuriye he ifuko ndakubona uri kurakayangana hamutambutsa avuga ati wow Diama ararenganye ni mu muhinzira umwiga marengane icyo ndagukundira nene haburiki nigikubuzi ko ibintu mwisi bihari ubuziki cyangwa muka nigikubuze Diama kimwe mbutse nyene nukunyene nimere cyangwa muka bigute none nyigisha ikaguma mwavya cyangwa muka umuji bisaba ko twirekura tugashuha twagenda hamwe n'umurako ubundi ubayeho gute ukunyene kumenga wisiga tuvuta duciriritse tutafise tutari ku rwego ukuntu wambara ibi bikoti none turi mu muji canke turi mwijenda nukunyene ahantu haremewe imbeho n'ahantu haremewe kuba ubushu nanumva imbese nambara ikote wewe mu bisanzwe Diamantine iga kubaho nk'umuntu akeneye vyiza vyo muri iyi si mwese twafise ubuzima butoyi koresha umwanya neza tegura umwanya wawe uje mu bararo utambuka utembere abakobwa tubaho yaba umusore agukwiriye ureba buri musore wese nicajeje ku buzima bw'iwawe nasi ndamufisa musheri wanje umwe Deni fiti umwe umve ikibazo ufise hamuka ubayeho gute ubayeho gute ibyo byose umva ko yovyuzurize cyarimo ahami byafise ibyaronse acangamuka nuko ndakwinginze ntuntere stress ndumva umutima mpungabana umusheri mwa mukabaho gute menya ukuntu feelinga ubwigeme bw'iwawe uranyumva turabinzara kandi usanga inzara nubona ukuntu umeze umukobwa nkawe uraca gutumiza inzara zimeze uko rabajewe ndabona ni sawa rabajewe oya raba umukobwa muri iki gihe urafata ukava muhiruka ukoga ukambara ukacambara akazu kagufi ukaca ugenda ahantu hari place VIP ukicara ukacuduza ukuguru nubwo amafaranga 10 byonyine birahagije genda ahantu wicare ufate jus yawe wifotoza agafoto neza hari abatipe bicaye ntubura kubwira ati ariko ntushaka kubaho n'umutipe umwe wenyene byagenze gute isura nkawe uri uyifusha ubusa sishaka kwemerera weekend fata umwanya wambare hari uduhudu two muri sorti uduhudu tuba tunanga uriko uranyumva ga 18 koroka mu muji icara ahantu hari ga place keza kuramba nk'ubuje wesheri aranyandikira ubu no muri Italy sorry pardon niko bigomba kumera ntacu ndamwitaba uko nafise programme mukanya nzi ko mpava nja guhura nawe n'ujejwe kunyambika uko nk'ubu ufise umwanya kuja kugira shopping ariko uwo n'ubu ajeje kunyambika hari ujeje kunyambika hari ujeje kunkorenza hari ujeje kusukisha hari ujeje kungurira yebo nzo kogera nk'umuhiri hari ujeje kumpindurira korogati ubujeje wa mayinite ujeje déplacer ana nk'uyu siboga ubona hari cabaye uyajeje kuzana taxi muhira antwara mu kibanza mba nifuza kuja kwicaramwe Diamantine changamuka umuhungu ari we wese ku buzima bwawe agomba kumenya igikorwa akora ku bubiri wawe ajejwe iki uyazokora iki azotunganya iki none arinda kubaze kuhanza byagenze gute kugira abahungu nyene ubaronke
Nubabura gute? Nubabura gute? Nje naho naraheje. Nibisaba amashure cubwenge, nibisaba amashure. Amashure kugira ngo no umukobwa we gusa cubwenge. Nakubwiye ngo fata weekend. Ufata uji ahantu hari abahungu. Bisaba ko ugenda ahantu abahungu bari. Haraba mungu bari hanze, haraba ari mu Burundi, haraba ari hehe. Ubura gute umuhungu akwita. Siyo mpamvu rero nyigisha basi nanje ndabimenye. Nabwiye teori ukende na pratique. Wewe ndakubwiye ngo weekend sose ko uri muhira. Turasokana. Sindosubira ko uri muhira. Nkeneye kubona niburi ufise abangu nka karani senga. Ofise banga. Harura inzara zo ku maguru, harura inzara zo ku maboko, uharura umushatsi wawe. Harura impuzu ugomba kwambara. Urumva? Uharura ujeje ibirato. Déplacement. Umviriza yegikeneye. Jewe ngafisa amahera makine mu nzu. Tugenda kuri uwo muntu akwambika. Tujana he? Kutagomba guca ubwenge. Sibaka tujane. Ngomba kubaho ubwo buzima. Unyereke rero ingene nakubwiye ibisigaye menye ingene ugomba kubaho. Nana nk'ubuje aba bose ko anondera asaba ngo tukundane. No kundana n'umuhungu umwe gute? Nk'ubuje ndafise umuhungu yagiye muri Serbia. Aca abandi naniza ko hehe? Belgique. Muberege. Siyo mamu freshere zo kitahera. Uware dufitanye map. Uno munsi. Umva mbayeho neza. Mbayeho neza kira muhungu. Niye kugwaciyo. Iriga nanje nashaka tuzomanze dusohoka nunyereke inzira nze ndacama. Sorry, pardon mvugane n'ujeje mayinite. Kuko nkoresha una mobe. Nkoresha una mobe. Kwari kubandika ni urahera. Ndabona ukwe. Oui, merci bébé, merci. Ndabonye. None yari ndakubaza. Abahungu bose ukundanye nabo. Nanunga gukema kutamukunda. Ankema gute umuntu singe uri kirefa bigeze ngaho. Ankema gute nimba umwe aba muri Nord unda kwa muri Sud unda kwa muri Afrika. Muhuye nashaka gufata telefone yawe. Afrika ya ruguru. Uri mubandi none muhuye nashaka gufata telefone. Nubwo bo barababanyi. Uzoca ubwenge. Weba ukora kuri ico kintu naguhanuye. Ndatse ubusazi bwawe bwahereke. Twobaho gute muri kino gihe? Twobaho gute? Naho gati babaye bakeyi. Utunga abahungu karanisenga. Kumbe nije nari nasizwe mu majambe. Cyanga muko mbona udacanga muka mu maso. Mera nk'umuntu nyene yatanguye kubifilinga. Afise abahungu 50. Cyanga muka. Tangura wamburi ikoti raho bimera utayambaye. Tangura yambure. Wow, monje. Kumbe warufise umezo. Tangura ubufilingi. Ufise taye nziza kagumuziyegeza mu bikoti cyauzo zomara amazura gatsindwa ari shatangamuka iyi telefone ubona iguganga canke ngira ngo pochette ntiri kwereka neza ndabona irazi ntiri kwereka neza iyi pochette ubona iguganga iyi telefone nene nekwe kwanje atari umungu yayinguriye no ikura kugura telefone nkiyi Diama iyi telefone ikuranga nekwe ngure kagahinda oya nkujya mfata ko yapfuye Uge musheri wawe fata ko yapfuye bana muhamvye nimba yanaje ku byatsi sifata je ko ufise umusheri wewe none wibaza ngo idira yo nambaye hari idira ufise isa naho hanje izi sitaziti harawe legeni bayugurira ino oya fana azaruvumera hari iva indani yaje n'indege hari usigaye wambara yaje n'indege nubone ngo nidira ngo ucisizugura ngo ngo ari dira no padila none nanje ndangira rero none utanangura goto wewe changamuka ukora uko ndakubwiye ubigenza uko menya kwambara utuntu two munsi dusa no hejuru hano hejuru hase no hasi hamwe umuhungu akubonye avuga ati wow ndagagaye Erega bizoza ni bukebuke ariko ndifuza ko ucangamuka ukagenda nka Diamantine ukagenda nk'umukobwa yisobanukiwe ndakwinginze please ndakwizeye reka no kirikibazo ndakwizeye uje mu misiri imbere ngomba gushiraho twatuntu bashira hano kumenyo udu stop kujya tuyagayaga utwenze umenga hari ukuntu gwa yamenyo kumbe ni style
canke bari pasure canke rimwe bari pasure kugira ngo ntwenze n'abandi bose bumva ishari bavuga ati reka natwe tugende twinjire mu bwami uranogeje umutwe kweli niko tugomba kubaho iri hereni ryose ugomba kurihindura none iri hereni siga bagutoberesheje uvuka iri hereni ryo gifise ryaramaze vraiment no gufifira ubayeho gute Diamanti umvirizaje vraiment nukuri uranyuguruye nkuye mu mwijima wow thank you so much urazi ko nabona bera mu misi iza azanwa n'imodoka nkafata n'aka kana ko ni wabo mu kujya ari ingorane kaje n'imodoka abana baciye ubwenge yes aho ndi nagwa bugufi bwiwe wamubona kandi urankuruta uramusumba uburebure niwe mukobwa wenyene nabonye usumba uburebure Brinera nawe ndi yarafise cyayi kandi ngaho mu jisho kandi yari yahiye mu jisho wamubona najyatashe ntaririko je wanga ngo none mwebwe mubigenza inoti niko zikora ubu nanje ndaguhanya amezi haya ayo uzorabona afise imodoka aka kazu nakavuyemo ujya mu nguma ndamute kwa naca mari umuntu yanguriye agahinda k'itelefone aro gusa je ndakubwiye urya mukundanye fata ko yapfuye fata ko atakiri urazi ko ari abangu bandondera nkabana ngo yaje mfise sheri ngafise sezera hemukira kandi ngano usanga nawe ampemukira nga amaratama abandi acha mama acha hivi nataka niwe mtoto wa mjini nijishebele pardon gato ushara telefone allo mon amour sorry Bego, ça va umeze neza. Ego ndi muhira, ndi home. Wow. Thank you so much. Alaje. Yeah. Bisous. Merci. Nakibaza ndi muhira. Sawa. Yeah, sawa. Nereka niyo mpamvu baza ko ndi umubiri. Ako katwika. Hello baby. Aho sangara mukita muganga. Ngwaro, umenga uri muri rusengero ukutera kora. Aho ndavuga ati hello honey. Ngo yene ndikocha. Utuntu tuba tugezweho gusa nase kugira ngo ntiwave ugire ishari. Kenda. Ora no kugira ishari. Urazi mu birigi rero bakoresha ama aho rero barakurukira amahero waruzi nene urabona uramubona nicoma nanje umushuga daddy nene urumva rero ivyo uracifuza nega twatanga kwa Afrika no twatanguye ikaje nditayari ndagukomeresha washo umbrother wanje ari USA canke ndaguhe uri UK narutse naho boba bose ndi ready jewe nabonye usigaye ubaye ko ushaka sinzokwemerera Diamati tuzohebana burundu duhebane kubera ko ndabona ko ari imivumo zo iriko gukurikirana ubu nugira ikibazo izo bari imivumo yabasokuruza izo bari karonda ndushobora gupfa dukenya kirazira wana se ugira ikibazo unzoba ndi sexy kone niba turanguka ku wawe bye Imana yarakoze kungira umukobwa umuntu ariko wambaye gute Imana yarakoze kungira umukobwa ubugeneye ko nari kubaho gute urabona ko je noshobora kuvuga ngo zandagara ngo zaye munyamu ndazi ko wishima uje noshobora kwikorera imifuka y'isima ngo ndi mu maso noshobora kuyeyesha ngo zandagara ngo isanya munyamu ega ndazi ko atavyo hodi wanga twaremewe kubaho neza amahoro mumeze neza none ego tugagatera reka naco gashitore asha ahantu hanyu haranyegeje ego karibu haratuje vrema mumeze neza none ego turashima mugenzi wanje isana
byagenze neza mu nzira muri kumuraza oya nukuri ni sawa tumeze neza byagenze neza asha ntihanangoye sinanabajije wanashima ntihagoye mu bisanzwe naho baza umwana ngaho umubwiye ko abari sarahwe kuko ndazwi bisanzwe umenyekana asha nukuri bisanzwe umenyekana mu vyiza bisanzwe ngirana igikundiro n'abantu naho naciye navyiketse kuko nagumye mbona ari sawa uvuga gusasha bamenya kandi naje umuntu mbasobanutse cyane hano abantu bose banyizeye ariko gusa jewe gusa ndiko ndaza hiwanyu nagize indoto ndavuga ati nukuri grand frère yaratomboye thank you so much yego nukuri amakuru meza ndaza kuyatanga wow yego vraiment ndaza kuyarama abandi niho bari yego meze neza mwese kigo bose niho bari barashimana baranezewe yego ariko gusa ikintu kimwe niyize telefone irabesha kubera ifoto yampaye nabona umenga nturi mwiza gose ega telefone ari kubashamo ngo amafru ibiki mugabo nkujewe ni jewe nyene ego vraiment urabona ko eko turi ko tunagona giki telefone umuntu akuravye ku foto hari ibintu yagiye irabesha umuntu akuravye rero live rero bakubona ngo frere karanese ariko rero akiri kintu namye ndiyumvira bika bintu grand frère yagize abantu benshi ntibabishimye vyerekiranye niyo mpita ari babishimye havuzwe byinshi banezeye mu bisanzwe kibanza kibagikene nko kuja mu bantu benshi umugabo nkuriya yubashe kuriya keneye bakugesha bamurondera rero bategeze kugira amashari ngo wiyambitse ngo wagize ariko gusa twebwe ntaco vyatubwiye mu muryango ukora ko twabona ko abanyamuryango bahari umwe babiri batatu nta bindi ayandi makuru no kaka gripe I'm happy kaka gripe karakize biriko biraza yaraguriye umuti cyari urazi ko wanungikiye wote yo numva umenga uvugira mu bwonko no ndafise ukuntu gakrima kamindura yo ndiko ndavuga nko haje intuze ahagomba kugwa imvura gakrima kagahinduka ca numva nyene nameze neza bamenga ni wa muririmbyi wo muri Tanzania wa honey na peso honey umuririmbyi yarivye mu mazuru honey bisanya ni wundi okay nta kibazo you know mugenzi wa ego uraraba nanje unkomere arabayumva naje nubwo nari hariya naje ndi umuntu arabayumva nisabutse none sister Diama that's ndi tuzi numbarire ego niwe urana ko n'ibintu yambara usanga ari bigiye bikayangana ni sawa vraiment maze kubona umubiri nk'uyu atiyambiza asha bakoresha ingufu zidasanzwe nukuri nta kibazo ciye aya ni sawa vraiment hanyuma jewe bwa rero sinariko ndihuta gose ubutumwa nibaza ko narinzanye usanzwe ubuzi si bushasha yambwiye ati urahakubitira urabe kuntu ameze uko amerewe rero nanje urabona ko muri biya birori ntigeze ndahaba nanye naye mvdateka rero nanye nabaye mu bantu bavuga ati reka ntumwe kugira ngo canda kubona live gutu ukuntu uri mwiza vraiment ujya mu photographe yagufotoye vraiment yarakono niga makeup yabari bampinduye makeup zirahindura amaso kuyandi ni uri mwiza usige simple kugira ngo abantu banyoberwe acha siga ibintu iminwa ari yahindutse naje ndira bankabona sinari jewe musanze fise iminwa myiza oya vraiment birazi ko iyo mingo yawe irabiye kure womenga na marembo y'ijuru yuguru musanze simina myiza barabimbwiye nari bikubwiye muri audio ko ntaza guteba ngaho iwawe baza kunyihangana nta kibazo ndabizi ko mwebwe aho umuntu agiye mu mushaka mu zimane n'ibindi bintu birebire nukuri amanya afise ariko gusa nibaza ko atari ibintu atari message nshasha nzanye ubutumwa bari babo guhaye yari yambwiye ngo canda gushikiriza
yambwiye ati candaguha rero nibaza ko yantumye nk'undi umwizigirwa rero ubwo butumwa n'ubwo muti bwavuye ku mukunzi none ndakubaze ko kugomba kungira ukunzanira ubwesco aya mafaranga ko amarundi aya mafaranga ko amarundi nagutume kumbungishiriza wewe oya none ubwesco ku mahera bofre ntutumenda kubahuka none nagutume kumbungishiriza ko arungika amaero nagutume kumbungishiriza asha gusa umutumwa ntakubitwa jewe nubwo butumwa bampaye muraza kuvugana no wabumpaye wewe nugende je visigende jimwe sawa rero musigare ubutumwa turabushika mu marundi amarundi kiriya gihugu bakoresha amarundi rero nanje birantangaje ya bafunga mu marundi kuva ryari muri Belgique bakoresha amarundi ananzi ko ndonkeramo n'agafaranga 340 sishaka kuvyemera wewe umuhungu dukundana ari muri Belgique amafaranga je naratora anzi ko ndonkeramo n'agafaranga ni atari kwera sishaka kuvyemera umusheri wawe nyene agukunda cyane gose jeje naje sino yatora yo Katreve naho shomereye gute amahera nayo notora kandi ku muntu ari hanze no reka ndamuhamagare ndamubaze ko yashitse mu Burundi ndamubaze ko ari mundi nuko ari mu aho arakugaya no kuri kumanari nakagaye dia nakagaye jeje nyene wana nkuko ngamba mukiga muri inzu ngaha sinotora Katreve mire kandi ku muntu ari hanze aragusuzuguye no kuri yafata Allo nta vyasheri nta vyiki shaka usobanurire uri mu Burundi cyangwa uri muri Belgique uri mu kiyado mu Burundi cyangwa uri muri Belgique kubera kugayana kuva ryari cyo ndukira amarundi kuva ryari nimbuze ko dukundana uri muri Belgique wo twakundana uti muri kino gihugu kuva ryari ndukira amafaranga y'amarundi of course utegereza kundubika muri western nkaja kuvunjisha amafaranga nkivunjishiriza nkarondera bavunjaye nkatura muri banki nkivunjishiriza umamarundi kubera iki uwa mu Burundi wewe uwa mu Burundi sishaka kwengana hagaye nkaka nundi munsi no reka ntacu ndiko ndabitunga aya mafaranga ashaka kumarira iki ibitumbura amariri iki nico ndiko ndakubaza sobanurira kubera ko utuma usuzuguza mwene wanyu akaza yigoro neza mu rugi wacu ngo anzanira amafaranga kumbe n'amarundi womba mu Burundi urazi ko muvyiharaja abantu muri hanze ukazibona usavye umuntu nimero ya imikashi iwanyu murakoresha imikashi kugira usabe nimero ya imikashi umuntu ngo mpari imikashi yawe nduyiko ko amafaranga ivyo kuva ryari kweri kumwe kumaradufata nabi kweri kuri kuramfata nabi tukundana je wenda kufata nk'umukunzi wanje kweri kuri kuramfata nabi usuzuguza imbere y'umugenzi wanje iyo fuma sanga basi nicendi je nyene mushira wize kweri kusuzuguza aragusuzuguye no ko akana kagaye ndungika je ngene ndayitorere ndungika ndukira amafaranga kuri western je ngene ndayitorere nivungishirize kuko je wenda azicondi no suzuguza amafaranga utudimba 180 barungitse no suzugure shaka maero kuko ukore amaero kweka shaka ungaye ndagukunda mukukupanye he kibaza ko asuzugura kwera amafaranga 180 Katreve yi asuzugura agufashikaya none aza gufashika